Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije mwese tusuye guhura kandi kuri uno munsi, izina ryanje ni Ngahoze Nadege. Uno munsi nkaba nifuje ko dusubira guhura kugira dusangire ku canyuma ku vyerekeye vya bintu bitatu biranga Mupupu, ari vyo kuri k'umutima, ukwicisha bugufi be n'ukugamburuka. Haleluya. Rero mu minsi yahera twaravuganye ku vyerekeye kuri k'umutima, ukwicisha bugufi, vyose biguma ari novuga gute uduce duto duto, kubera ntidushobora kuvuga vyose, kubera sinzi vyose, kubera tukiriko turiga, kubera sinzi, kubera ni vyinshi kuko bitohera no mu mwanya nshobora kuba ndiko ndavuga ngaha ntoshobora kuvuga vyose, ariko ndagerageza kuvuga bimwe na bimwe ivyo nibaza ko numva ari vyo twohagararirako, kandi nkasenga kandi nizeye ko ari mpwemu abisunika aba yavyanspiye yaba yabinshizemwo. Haleluya. Kuri uno munsi naho nkaba numva twoyaga ku vyerekeye guca bugufi, ikintu novuga yuko ari ikintu kuva ndiko ndagira urugendo rwanje na Kristu, ari ikintu novuga cankuye muri confort, sinzi ko nabivuga. No kuvuga sinzi ko mu Kirundi ijambo ryayo muga no kuvuga binkura hamwe nakunda kuba aho je nibaza ko ahantu niho ni heza, niho nshaka kwigumira, sinshaka ko hahinduka, oya nshaka kwigumira hanyene. Mugabo nasanze mu rugendo rwanje na Kristu, nasanze ari kenshi ahubwo Imana nasanze inyigisha kurekura aho hantu, kuba uvuga uti ndemeye kugendera ku mazi. Haleluya. Atari uko nyene ndabivuze kugira tuvuge ngo littéralement, kugira tuvuge ngo ni kugendera ku mazi nyene, mugabo hari igihe n'ukuri uvuga uti cyo Mana, ibi nyene uravyubahutse, ibi nyene urambwiye ndavyubahuke ndabikore n'ukuri. Kandi ugasanga hariho kenshi uzokumva uri kuribaza uti ni wewe Mana, ni jewe, mugabo hariho n'ikindi wumva n'ukuri uremejwe mu mutima. Nico gituma niyo nkikiriko ndaduta, novuga gute, ndiko ndibaza nti nivyo canke sivyo, ni Imana canke si Imana, kenshi ncafata umwanya nkasenga n'ukuri, kandi nkavuga nti okay, ico nzi nuko Mana urambona. Haragera igihe urasenga nyene ukabifatira umwanya, ari ugufunga ugafunga, nukuri ukumva amasengesho uravuga uti okay, je nk'ukuri jewe ndavuga ni Mana, emeza umutima wanje ico wowe ushaka, ikindi cose kitari ici wawe Mana ugikuremwo. Haleluya. Urumva rero hagaca hasigara ko unye nizera ko isengesho ryanje Imana yayumvise kandi yakoze ikibereye mu mutima wanje. Urumva ni hajya nyene, hari n'igihe ntababeshe, kubera mba namaze ari nko mu bintu bibiri, mba namaze kugira aho negamiye, nsaba nti Mana ndagusavye unkuri kimvemo ico negamiye, ico numva nari namaze kwitorera kimvemwo, kugira nshobore kuba uhagaze ahantu yumva wewe, afata ivy'iwawe apana ivy'iwanje. Haleluya. Urumva rero ni ibintu nyene no muri Bibiliya haravuga ngo Imana yaretse yuko tuyitora turiko tarataza, niko nabivuga. Mugabo aho hose ni hamwe Imana ndazi yuko aho nguma ngenderera no kuvuga yuko nguma nibuka ko Imana inkunda, Imana je naho no yihusha yo yitampusha. Haleluya. No kuvuga yuko Imana ibona umutima wanje, ko umutima wanje ushaka kuyinezera, ushaka kuyikorera, ushaka kuyigira, kuyigamburukira. Hari igihe nshobora gucanganikirwa cyangwa umuntu kuzazanirwa canke gusanga nyene ntazi nyene nafashe n'ingingo atayiyo, ariko ndamaze kubona kenshi Imana isubira kuza ikagufata, ikagutwara, ikagusubiza mu nzira nziza. Amen. Rero nasanze ni n'ikintu kinkuramwo ubwoba ko mvuga niyo Mana ndaza gukora ubugome bwawe neza canke ndaza kubukora nabi. Mana mpava nsanga nabihushije, Mana nkasanga ico kintu ni ikintu nguma ngwana naco iminsi yose, mvuga ni Mana ico nzi nuko ndagusavye ico nza gushaka kuja gukora cyose atari kugamburuka, Mana ukimene, Mana ugishiremwo feu rouge, novuga ugishiremwo
ugikure wumva ukibuze nukuri kive mu nzira. Haleluya, hama nshobore kugendera mu vy'iwawe. Kandi rero kenshi nasanze ivy'Imana ntivyama vyoroshe, ariyo ibintu nyene, kuko tureke nuko bidasana n'ubwenge bwacu, bishobora kuba biri ibintu bidahuye na logique yacu n'ivyo twe twafata ko ari bibereye. Imana irikorera ibintu ugasanga ikwi gusaba ikintu ubona ko kidatahuritse mu bwenge bwawe, ariko nasanze Imana iri aho hantu nyene ari hiza kugira ifata ikibanza c'Imana. Amen, tuyemereye, kubera irakwereka iyo ubonye ingene ikivuyemo ari igitangaza, ari ikintu ciza cane, niho usubira kubona Imana ukundi gushasha. Amen. Rero jewe kuvyerekeye kugamburuka ni mu bintu vyinshi, sinzi naho nohera naho nobiheza, numva umenga sinomenya nico novuga nti okay, ubu unye nukuri atari aho yuko noba nsubitswe kuvuga ku kintu kimwe, ariko ndumva yuko ikintu co kugamburuka ni ikintu, ni ca kindi wumva nyene kirashobora kuba nikitaba kiryohera ab'impande yawe, canke ugasanga ni ikintu nyene kidatahuritswe kuri wewe canke no ku bandi. Haleluya, mugabo ukavuga uti Mana akaba ari wewe, Mana ubugombe bwawe bube, ni wowe ndondera, sinshaka kunezereza jewe, sinshaka kunezereza abantu, ariko ni wowe nshaka kunezera. Niyo vyoba bisigura ko biza kumbabaza, biza kubabaza uyundi, ariko akaba ari wewe, ndazi ko inyuma yamarira haba uguhora, haba uguhozwa. Amen, haba ugukomezwa. Amen, haba ikintu gishasha, haba ubwiza bwawe, haba izina ryawe rishigwa hejuru. Amen, ukumva ni hamwe uvuga uti Mana si jewe ngishaka kubaho, si jewe ngishaka kugira ubugombe bwawe, ariko ubugombe bwawe Mana, ariko wowe uze wibereho Mana. Ugasanga hariho Imana ntiyabishaka, nukuri ndifuza rimwe niyo vyakunda nkashobora kubashingira intahe kuvyerekeye ukungene mariage yagenze yacu, mugabo ku mwanya wayo izoza. Mugabo ari ibintu Imana nukuri yitegurira, yipangira, ukavuga uti wowe nyene ukumva yuko ndiko uwo hanze abona ko wewe uri mu acteur, uri birimo, uri kuragira, mugabo koko aba ari Imana iri kwirokorera muri wewe, iciye muri wewe, kubera wayihaye uburenganzira. Uvuga uti ubunye kora ivy'iwawe Mana, ugasanga uri gukoreshwa ubugombe bw'Imana, uri gukoreshwa kugira ugamburukira Imana, uriko ukoreshwa kugira unezereze Imana. Haleluya, bitaravye wowe imigambi yawe, bitaravye wowe imigambi y'abandi, ariko vyose ugasanga bikoraniriza hamwe kugira bishize hejuru izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Rero nukuri sinobabesha, hariho uburyo ego harimo amarira. Hari igihe ukugamburuka gusaba kubanza kurira na Kristo, ukugamburuka kwiwe kwaramusavye, kwaramurijije, kwabaye igikombe nyene kiremereye. Hari igihe wumva hariye ibintu Imana igusaba ukavuga uti Mana kwiki. Je sinobabesha, reka ndabahe mu burorero nobaha uku kuntu ko kuza nkagira intahe, nkabasangiza, nkabakuma nyene ku ma réseaux sociaux, sinzi ngo bivuga nyene kwisanamu bivuga gute, ku ma video, si ibintu vyanje. Nukuri umbajije jewe Imana intoza ico ukungene je noshaka gusangira, nukuri ico nzi nuko nafise umutima wo gushaka gusangiza Imana n'abantu, gushaka kubwira Imana, mugabo nuvumenga ico bakingumiza muri comfort, kuma kingumiza ngirira neza jewe, ndyohera ni hamwe nyene mba ndahantu inyuma, nkaba ndiko ndavugisha umuntu umwe nyene mu kinyegero, nyene bidakeneye ko ntegerezwa kuba ahantu numvwa n'abantu benshi, canke nyene mboneka. Ubu sinzi n'uwumbona, sinzi utambona, sinzi unyumviriza, sinzi utanyumviriza, mbwa ivyo byose numva Imana ndumva ko aha hantu nasabwe
kugamburuka. Haleluya. Bitaraba ngo hariho ngo abantu ngo baza kuraba bangahe, hariho ababone bangahe, hariho abaza gukunda bangahe. Oya, nkumva yuko mana je ndagamburutse. Ashobora kuba ari kubera umuntu umwe, ashobora kuba kubera abandi bazoza batarana haba ubunye, ariko mana numvise nararize nkumva yuko ni ikintu ntashaka, ni ikintu ngwana nasho, ni ikintu iminsi yose namazanga ndiko ndavuga ni okay mana mbinguvuga nizicasha nshobore kandi gusubira kuza ngaho imbere ngahagarara imbere ya kamera nkavuga. Mugabo ni ikintu nyene no tanga nk'akarorero ho kuvuga kugamburuka iyo bidasa n'ikintu cari gisa nico kwitoreye. Ugasanga rero kenshi no kugamburuka ni ikintu kiza kigutuma ugira n'ikintu utari wowe nyene wibagije ko woshaka kugira, cyangwa akaba ari ikintu woshaka kuba wari wahora urota wifuza ko uzokora, mugabo ugasanga umwanya Imana ikigusabi teretse imbere yawe ati jamwo, ugasanga ni ibintu ucutangura kwiyumvira uti yo mana ubunye oya apana ubunye oya ubu ntiharagira oya apana ubu woshobora kuzobigira kubimpa ikindi gihe abana bakuze canke situation yanje yo muhira igenda. Imana ahubwo kenshi irakunda kudusaba kwigamburukira iyo ibintu nyene umva ni nkuko ni sacrifice, navuga gute, ni kugamburuka. Bavuze ngo iyo mwijambo ry'Imana baravuga ngo sacrifice, iryo jambo riranjanye mu Kirundi ngo inezera Imana ni ukubaha gusumba ibindi dushobora kuja gutanga bifadika. Kubaha Imana nivyo biyikorako. Haleluya. Kuko ukubaha kurasaba kwizera Imana, ukwemera Imana ukundi kuno kavuga uti okay Mana nubundi jewe ndarekuye, nubundi si jewe ntegerezwa kuba ukontrola ufata vola. Mana ibigire Bana binkoreshe, Mana ndemeye sindavyimba mugabo ndumva ko nukuri unyemeje iki kintu kandi ndagiye kugikora. Mana atari ici wawe ukimene, ari ici wawe Mana ucikoreresheje ukubishaka. Haleluya. Urumva rero nkasenga yuko tuba abagamburukira Imana bitunezera bitatunezera, bitworohera bitatworohera. Kandi nukuri ico nzi nuko mu kugamburukira Imana harimwo impembo nini cyane. Haleluya. Harimwo sinobabesha naho nababwiye yuko ibi bintu byo kuza ngaha imbere ya kamera kuvuga kugira iki si ibintu novuga ngo ndi umuntu ngo mboye ni foto. Ayo n'umuntu yambwiye ati nageje ni foto wewe kugira umuntu agushe ku ifoto ni ngwano. Ubuhoho kuja kuri video n'ibintu bitangaje, naje mvuga ni naje ndi mu batangara. Haleluya. Urumva mugabo nkasanga rero mugabo ikindi kinjohera nuko igihe cyose ndabigira nkasanga nyene navuze, nkasanga naje ngaha ndabasangiza inaye zanje, nkabasangiza sinarinzi ko biryohe. Unovuga ngo nti wemeye kugamburuka ukabikora. Imana hari aga trésor, novuga ngo hari akantu Imana yakunyegereje utaruzi ko karimwo. Je sinari ko noryoherwa no kuba imbere ya kamera, mugabo sukuvuga ko umwanya ngire ntangure mba ndiko natwe ngo ngire nje gukora vya mugabo aho nari ijya mbere ntaratabura siho nkiri unye ndumva ko nza basi biza biraba ivyo nza ndamenyera. Mugabo ukungene nsangamwo uburyohe ntari niteze kandi ntari nziko bwoba bunarimwo canke nopfa narumvise no kwemera nuko bunjamwo. Birantangaza na jewe, birantangaza ukungene ca numva umenga biraryoshe kwibera gutyo nyene uvuga uti Imana ndakwizeye reka ngende. Sukuvuga yuko ejo ikindi zonsaba nzoca nsanga mvuga nti yego Mana ndavyemeye ndaziko nejo izobindi ngwano ico nzotegeza gukora kandi ikindi gishasha. Ariko ico nzokama niyuka nuko Mana ico nsavye gukora ndazi ko nshobora kuba ntagitahura ubu, ndazi ko nshobora kuba ndiko ndakiririra ubu nkumva kinjoye nikibaza nkidoga nkagira iki kuri wawe nkavuga ni okay Mana kindinde iki gikombe nta kuntu okindenganya. Ariko Imana
iyo twibutse yuko tutibereyeho ariko tubereyeho kugira tunezere Imana, haleluya, tubaho natwe tuvuga nka Kristo ati si kubwo apana ubugombe bwanje Mana ariko ubugombe bwawe, haleluya. Ugasanga rero mu kuja ngaho kurondera ubugombe bw'Imana, gukora ubugombe bw'Imana, uzosangamwo umunezero kuko Imana ntishaka kutubabaza ahubwo ishaka kuduha ibitunezera, kandi Imana ntishaka kutwica, ishaka kuduha ubuzima, haleluya. Hariyo ukutamenya kwacu, hariyo aho twebwe tugeza ushobora kutubwira ko ico kintu ntukigire, ico kintu si ciwawe, ico kintu nikigire, mugabo ugasanga ni wakora ico kintu gishobora kuba kidatahuritse mu bwenge bw'abantu n'ubwenge bwawe canke utiyumvamo, mugabo akaba ari Imana ikigusavye, umenye ko aho hantu ari ahawe, umenye ko ico kintu cari cawe, kandi umenye ko uzokibamwo mu munezero, haleluya. Kandi umenye yuko niyo mu ntango, niyo hariho igihe uzokumva nyene uriko uragwana nyene wumva utavyiyumva, wumva nyene biriko biragora, ariko ndakubwira tugume tubandanya aho hantu twizera ko Imana yacu ari Imana nziza, ari Imana itaduta mu rudubi, ahubwo ari Imana idufitiye imigambi myiza, idusunikira mu vyiza gusa, itudumbikiza mu ruzi rw'ubuzima, haleluya. Naho twebwe twoba ahubwo tube abavuga ati okay Mana, dutahure ko tutari ngaho kugira dukore ubugombe bwawe, ariko dukore ubugombe bwacu, ariko kugira dukore ubugombe bwawe, amen. Apana kugira twibereho ariko kugira wowe tukubereho, haleluya. Urumva twasenga ati nico gituma nsenze mvuga nti Mana ndagusavye aho turi hose, aho twumva uwadusavye ikintu tukagwana naco, tukumva naco dushaka, tukumva nikijanye natwe, nikijanye n'ivyo twifuza, kiradukuye muri comfort yacu, kiradukuye aho twasha, nukuri ntigifatika mu bwenge bwacu, mu marangamutima yacu, ariko Mana wimenye ingene ubikora Mana, turaguhaye imitima yacu, nukuri yinjiremwo utwemeze kandi uduhe n'inguvu, uduhe ugushaka no gushobora gukora ubugombe bwawe Mana, kuko turazi ko mu kuba mu bugombe bwawe, mu gukora ubugombe bwawe Mana, harimwo ubuzima, haleluya, harimwo haleluya uburyohe, harimwo Mana umuco wawe. Urakoze gose yuko Mana ubuzima bwacu ari ubwiwawe, urakoze gose ko Mwami utwakiriye, utugira ukatwigirira Mana inzira wicira mu kugira ukore ku bandi benshi, haleluya. Ukuri kwawe ukagendera muri twebwe, haleluya, akaba ariko dukurikira iminsi yose, ubuzima bwawe akaba ruba muri twebwe, kandi dusangiza n'abandi benshi, kugira izina ryawe ryonyene Mwami wacu Yesu Kristo rikuru Mana, rishigwe hejuru ibihe vyose n'imyaka yose, amen, amen, amen.